Shalom shalom abakozi ba Burundi Gospel TV amahoro ya Kristo abandanya abana namwe muno munsi tukaba twagendeye umumama ahasanzwe akorera muri biro yiwe turamushimiye ko yatwemereye tukinjira tugomba tukere ikiganiro tugomba tuyage n'umumama reka tudatevye tumuha umwanya hivuki yego yitondora turabaye ikaze. Murakoze cyane ndabahaye ikaze nanje hanyuma ndabashimiye ko namwanyumviriye ko kuza kumpa ikiganiro. Yego jewe nitwa Alice Manisha nkaba n'umu evangeliste mu mvuga butumwa nkaba nubatse nkaba Imana nteye iteka y'ukuronka urugo ijyambere na mbere kuko niteka Imana ibiguteye hanyuma nkaba nagiriwe ubuntu bwo kwibaruka abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2. Yego nibaza ko ivyo bikwiye nkaba ndongoye ministère igikorwa ciba ibango givuga butumwa gitwa GPN Go and Preach to All Nations ariho hamona musanze aha ni mu kibanza tukora mu ico gikorwa tugira ubutumwa abantu bose biciye ku maradiyo ku marezo sociaux canke mu ibarabara turorganiza ama evangelisation mu ibarabara turasanga abantu abapasteur batwemere twabasanga mu eglise tukabwira ubutumwa ishengero kugira ngo risohoke ikore ikivugo cacu kiri muri Matayo igice ca 28 umurongo wa 19 na 20 uvuga ngo nimugende mubwire abantu bose kwese bitubwiye ubutumwa bwiza haleluya mubatize hanyuma mushikane kugoroka kose bashika bigisha ba Kristo. Rero twe turababwira tugaca dukora n'amashengero kugira ngo abashikane kugoroka kose abana babatize yongere bashikane kugoroka kose donc bashike abigishwa ba Kristo base na Kristo mu majambo make n'ivyo nico gikorwa ndiko ndakora. Ego amen Imana ibandanye bahezagira muri ico gikorwa. Amen murakoze. Tutarinjira muri teme yacu tugiye kuyaga kuvyerekeye urugo tutarinjira muri teme yacu twari dushaka mutubwire inahe y'agakiza kanyu biga MANISHA yakijijwe gute vyari bimeze gute? Jewe ngira ninasho gituma nkunda kwisanga ndiko ndavuga ivyo vyingo jewe nakijijwe kubera urugo nakijijwe muri 1999 igihumbi n'amajana 1999 nkizwe ndamaze gutanga intaye kuri rezo sociaux nyinshi mvuga ingene Imana yangiriye ubuntu urugo rwanjanye kuri Kristo ndashima Imana kuko n'urugo rwatumye nkizwa jewe kuko nagwinjiyemwo ndi umwana sinari umwana muto mugabo nari nkuze nkugeze kujagira mariage ariko sinari nzi vyinshi. Hanyuma ngenda afise nk'abakobwa benshi ndabizi canke abajene benshi bafise mu mutwe illusion urukundo rwinshi rubarembeje nanje rwari rundembeje n'ukuri. Hanyuma urwo rukundo rutuma nkundana n'umusheri wanje ariwe tubana ubuzima bwanje bwose shitse yo nsanga ntivyoroshe nkuko navyibaza sanga ama illusion nari mfise ivyijiji nari mfise ntibishoboka ndabona ko kandi ndavuga nti sishaka kwahukana sinavyumva ko vyoshoboka kandi sishaka kuguma muri urugo bimeze gutya nguma nshakisha rero ndondera nigiki cotuma urugo rwanje ruryoha niki cotuma kuko Imana ntishaka kurema urugo yongera itume rubiha kuko bose bambwira ngo ivyo uri kuravuga ntibibaho ngo uri kurondera ijoro mu rugo ntibibaho nkavuga nti ivyo byose Imana ngira ngo uyirondeye ku bw'ico ngira ngo vyokunda ncangira umwete mwinshi ukwirondera ko numva ntabinezererwa numva ko ntashaka kubaho ahantu ubuzima bwanje bwose ngira umwete mwinshi binshikana kugakiza gushikaho ndo nk'umuntu anjana gushika muri Eglise Vivante ico gihe hari kera urumva ko muri 99 hari kera mugabo ndamushimira Imana arantwara arashikanayo mpurirayo na Yesu ndakizwa n'uyu munsi ndabibwira abandi bose ko Yesu utamufise nta mariage bikunda ko nimba vyarananiye n'abandi atsko bibagoye mugabo afa gushindira ko mu Burundi hari umugano uvuga ngo niko zubakwa bitiba bikwica kuko ugumuri kuragendera ku mahwa ihwa ugumuri honyora imisi yose ratareka gushiramo infection hama cancer kaza nta kiniza ratari ko kwica ndabifurije gukiza kuko niwe wenyene umwami wanje yatumye nkimenya Yesu iyo ntamenya Kristo
sinibaza ko macubatse ndibaza ko bitari gukunda ego umva urugo rwanjanye kuri Yesu ruragaheza gikwa ego turabashimiye kuri iyo nyishu mduhaye ko turazi neza yuko abariko baradukurikirana bazoronka nabo inyishu y'ibibazo vyabo ni Kristo wenyene ni Yesu Kristo ari we yubaka niwe vyose ikindi naco nagomba kubwira we kwaranyumviriza si gukizwa gusa bizana umuntu mu rugo rwiza ni kumenya uwo Kristo ukamufata akacika umwami n'umukiza wawe kuvuga ngo Kristo ari umwami wawe akaba n'umukiza dabo hari umwami aganza vyose aganza umubiri wawe aganza impwemu yawe aganza umushaha wawe umuha ikibanza cose nuvuga ngo mu bumwe ukaba mu bumwe nawe nuvuga ngo kuba mu bumwe na Kristo nuvuga ngo ukaba consacré nawe nuvuga ngo nta hirya nta hino niwe vyose nuvuga ngo niwe vyose muri vyose aba yiwe muri vyose na vyose na hose kubera ko ari umwami numva yaragukijije ivyaha ko ari umwami azogukiza amacungu yose uyamuremetse kuje mu yavuga ngo ni muza barusha n'abaremerewe n'abaruhure nuvuga ngo ibizokuremera mu rugo urabimubwira namwe umugabo yakuraniye mwami Yesu we niwe watanze umugabo niwe wamuremye ndagusavye muhindure muhe kunkunda nanje mpe kuba uko agomba kuko urashaka ufise caractère ituma umugabo atagushaka ugasanga uri gukora contraire y'ivyo agomba ugasanga uri kura mwagasa aho kuryoherwa kubonye agashishwa ivyo ni satani abizana ko satani turaza kubivuga mu kanya ngira ngo nimwe amakajyo ni aranka urugo aranka ikintu cyose Imana yaremye rero we ntacurushije abandi kugira ngo agukunde arakwanka nico gituma amagerageza kuguteranya niyo mugabo wawe n'abana kugira ngo habe imvurugo mu rugo kuko Imana yakunda mariage ego merci beaucoup hama urugo niki urugo ni institution Imana yaremye ni ugwego wara nk'umuntu ufite ugwego n'amashinga amateka ufite ugwego rw'igihugu rero mariage nigo gwego Imana yaremye ubwa mbere na mbere heje kurema vyose urashaka kunyemerera nkasoma ijambo ry'Imana cyane gose reka tuhasome mwitanguriro igice ca kabiri kampere ku murongo w'icenda uraza kwihangana uhoraho Imana ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi uruzi rwava muri Edeni rukavomerera iryo tongo ruharenganye rwigaburamwo zine ubwa mbere rwitwa Pishoni rukikijwe kasome ku murongo wa 15 ko aha bari kwavuga ivy'inzuzi nivuga ngo Imana eheje kurema biri mu isi byose yacitangura kwitaho rero ingobyi y'abana biwe yarigiye kurema nivuga ngo aha ururuzi rwari rujejwe kuvomerera umva yaremye ibiti byose vyiza biryoshe bimwe ibintu vyiza byose vyiza icirema uruzi rwimanyuyemwo kandi kugira ngo rugire amasource ane ashobora kuvomerera iryo tongo abana bayo bazobamwo ntihagire ico bazobura haba muci haba mu mvura babe bafise amazi amen ku murongo wa 15 ngo uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri rya tongo ryo muri Eden ngo aririme kandi arizigame urumva ibyo byose yaje kurema biri mu bwira aha muri iri tongo nuko ntabisomye harimo inzahabu harimo muri iri tongo no muri aya mazi harimo inzahabu harimo utubuyenge tw'ubwoko bwose harimo ivyiza byose umuntu ashaka kwifuza donc ikintu cyose kizotuma abantu babaho neza 16 uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukiryeko uko ugomba ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokirye kuko umunsi wakiriye uzopfa nta kabuza 18 Imana uhoraho Imana aravuga ati si vyiza ko umuntu yibana wenyene umva aje kurema ibintu vyiza vyose araje kuba mainstruction ati iki giti rero ntuzukirye vyose aheje kubitunganya mgacha bwati ndakuravye nanda guhaye vyinshi vyiza si vyiza ko wibana wenyene ati hinge ndamuronderere umufasha bakwiranye nuko ibikoko vyose vyo mu misozi n'ibiguruka mu kirere vyose ivyo uhoraho Imana yari yararemye mwivu
abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina urumva ahejeje kubirema ivyo byose n'ibikoko byose aca muhereza ati bo vyita amazina abonye ariko n'ubundi uzobiganza yego ahejeje aca aramusinziriza habaraza kwibana yabivuga aca mukuramo mu rubavu akagufa kamwe ko ngaha mu rubavu aca mukuramo umugore uyu mugore aca mutereka imbere aca mubwira ati nta n'ikintu yumwe yamubwiye yapfuye kumubona gusa umubwira ko yagiye kwita amazina ibikoko byose aca abona umugore aca avuga ati voilà akarako mara yanje igufa ryo mu magufa yanje wibuke ko igihe yari yamusinzirije ntigeze amubwira ati ngenda kuremera umugore yaravyivuganye yonyene Imana rero nibaza ko igituma mwibuke ko Imana yari ifise umwasi Satani yari mwisi agwanya ikintu cyose Satani yarakorowe mwisi agwanya ikintu cyose Imana yaremye amaze kukigwanya yabwiza kugwanya bwa mbere na mbere umuzi wacu wari urugo nico gituma yaciye bajana mu vyaha atangwa kubabwira ngo abakura ku Mana kugira ngo objectif ya Satani gukura abantu ku Mana ntirigere ihagarara n'uyu munsi rabandanya nico gituma uza kumbaza vyinshi harimo n'ama divorce ndaza kubikwishura no kuvuga ngo uyo muntu ugo rugo ni kintu kiri precieux we ni wiyumvire umuvyeyi aheje kuvyara umwana yiteguye yagiye iyo abagore bariko baritegura kuvyara na mariage ubona umwe ngo bashizemo ingufu zabo zose umubeba avukira ahantu heza utuntu twiza yambara ikintu cyose ciza kiba kiri kuri uwo mwana hama rero agacaza umuntu agutwara uwo mwana wumva atari mwasi wawe rutura cyane urumva rero kubera ko ari ikintu kiri precieux ku Mana kiri dégueulasse kuri Satani Satani aranka mu rugo yego Satani aranka mu rugo kandi yifuza ko rusambuka nawe ariko bariyumviza babimenye yego hariho umwasi mufise mutazi mubwiza kwama muri ko muragwana nawe ni Satani kandi uwo nta kintu na kimwe kimunesha atari Imana mw'izina rya Yesu pointre yego urugo rero ni institution ikomeye cyane nibango nivuga gute n'ugwego rukomeye cyane gose mwijuru Imana inezererwa kandi kishimira iyo rumeze neza iranezerwa iyo rumeze nabi irababara rero Shetani agomba kubabaza Imana avyonga ingo zose harimo n'iz'Imana n'iz'abakozi b'Imana harimo n'iz'abantu b'Imana kugira ngo amwimiriye amwe ati burya rero nawe ngo urafise ngo abantu rero hajye navyo nonye kugira ngo mwimiriye amumara amazi kuko ajeje kubabaza Imana mu buzima bwiwe bwose kandi ivyo ntibizohagarara gushika umunsi izomuhana ikamutera muri rwa ruyaga rwa kumuriro yego mugejeje kutubwira urugo icarico mugejeje kutubwira urugo kungene ari institution y'Imana rwego rw'Imana yashizeyo rero mwebwe mugejeje kutubwira urugo shaka kumenya gute we wahisemo gute umutware wanje ego je d'abord namuhisemo ntarakizwa wavyumvise ko je bona nakitijwe ko uyu mariage namuhisemo ntarakizwa ntazi n'ibyo ndimwo hanyuma rero urumva ko ntakurikije amategeko y'ivy'Imana mu kugira ngo ire mariage narakunze gusa mwijamwe muragize mariage nk'abandi bose ego mugamba ko mu nyuma byananiye ubudo 5 ans namaze kudemissiona bwa nti wapi birase birayase kabisa hanyuma maze kumenya Imana impa amategeko ngenderwa ko ya mariage niho na parvenye kubaka n'uyu munsi nivyo ngendera ko kako mpirahiye nkabihindura canka bivamwo termine camera nk'abandi yego akajambo gato ku bantu bashobora kuba byarabashikiye nkuko bagahitamwe batarakizwa ya impanuro woba bon ko nanje vyashikiye ni normal ko ushobora kugira amahiyaje utakijijwe utarakizwa nawe natarakizwa mu shweresheri wawe mugana ngo ndakubwira ikintu kimwe akira umwami Yesu yambereye inyishu Yesu yambereye sinzi nene no kubwira ndanabivuze kenshi ngomba kurira imbere yuko ndamumenya nari ngowe nari umugore mubi nari umugore abishe ndashimira Imana ko umugabo wanje yamuhaye kwihangana gushika nkizwe kuko yarabanye n'umugore mubi kandi ndashimira Imana ko nageze gukizwa abana banje bakiri bato kuko iyo bambona ingene nari mbishe bari kugira souvenir mbi ya mama barabana kuko urumva nkizwe muri 9 nafise babiri gusa kandi bari bato
rero imbere yaho nari umugore abiyishe kubera yuko nari nuzuye ishavu ryinshi nari niyatanda kwijuru shika mu rugo nsanga ni mwisi nsanga na ahantu hasanzwe cyane nkamusaba ivyo atari bumpe kumwegizija kunguma impande umugabo w'umurundi ukamugumiza ngo nangume impande yanje ngo turere abana ngo noze umwana nawe agira iki mw'ijambo rimwe Yesu yampaye kuba novuga gute nkijijwe abataramumenya nimba waragize mariage ko butaramenya Kristo ndakwinginze ungirira imbabazi ukizwe kuko kubera ko urugo rwatangujwe n'Imana wabibonye ngaha ntirushobora gufonctiona rudafise Imana nibi umva kandi rapana Imana kuvuga ngo narakijijwe ngo turakijijwe simwe byo kwinjira mu ishengero musohoka oya ni kaga kiza ko kumusaraba ni wa mwanya mufata hama mu rugo hari ikintu abakizo badakunda kugira kandi gikomeye igicaniro cyo mu rugo aracarico nukuvuga guhamagara Imana mu nzu yawe muri kumwe n'umugabo wawe n'abana bawe guhamagara Imana kugira umwami ego n'umwami wanyu ko muri babiri mugabo kuyihamagara ibe chef de la famille ikontrole uyu munsi dufise imiryango iri kirasambagurika kubera yuko Yesu bamushize kure barakijwe kandi abana babakizwa barankura umogi abana imiryango ikijije barankura umogi baranasamana bagatwara ninda mugabo igicaniro cyo mu rugo kigumizaho presence y'Imana numuco umurikira urugo rwanyu ku buryo muhuye mugasenga musengera ibiri mu rugo hari amajambo y'Imana muvuga hari partage y'ijambo muvuga iyi rero ujya mwana bona naho ubaze ngo ni muto aravuga ati twebwe muhira bavuze gutya naho yumva ari tante sha basenze uko papa wanje yansengeye mama wanje yansengeye banansengeye amen bakabona ko agiye ku ishuri twabashize mu biganza Imana ibaziga mu barinda matrisheri barinda ingeso ijambo ryavuze babwira kugororoka gutungana ikababwira ko Yesu agiye kugaruka kwicunga donc nuvuga ngo mu rugo hariho culture hariho ishengero ryo hanze rusange ama eglise ama denomination mugabo ishengero rya mbere rikomeye ni ryo mu nzu iryo rero abakizwa abana b'Imana bose bako baranyumviriza ni igikoresho gikomeye cyane gose mushaka gukoresha kugira ngo muhame n'abana banyu kubaha Imana mutarinze kuvuga induru mutanabatutse mutanababwiye amajambo kuko iyo umukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana turigera dufata mikro ngo tuvuge pastor bivuze sivyo ubu uri muri autorité y'Imana baba bavyibise muri autorité y'Imana ko ubu uramukiye kuvuga ubutumwa aravuga bakumva ati Imana yavuze ibi bintu n'amakosa donc ni kibanza ciza cyo kubahanura mu rukundo utabatutse utabashwaniye utabatunze n'intoki donc novuga ngo ugwaruka ariko rakura ubu n'abandi bose ko ariyumva bakuze uri mu rugo habwiza kuba igicaniro c'amasengesho igicaniro cyo mu rugo musenga n'isaha ikabizwi mwubahiriza kugira ngo presence y'Imana ibe mu rugo rwanyu nico ndabasaba mukizwe kandi cyane parareje abakizwa bubarireje kandi birababaza Imana ivyo bintu Imana irababazwa n'umuntu ayisuzu mwibuke ko muri Apocalypse n'amari kabiri ije munyene uvuga ngo kudashuha ntukanye nuko yabwishengero ngo gidira wodikiya kudashuha ntukanye nzokudaho mwinjire muri Kristo ndani n'amaguru n'umutwe dukunda Imana n'imitima yacu yose nayo izodukunda kandi izotugirira neza kuko muri iyi si turi mu mwijima na hagati hariho hagati na hagati ni kwa shetani amen rero tube deep tube ndani muri Kristo nawazo tugirira neza Imana ibahezagire amen hama mama mu bantu mu bajene batarahitamo mva ugasanga umuntu n'umujene arashara umujene muga arashaka guhitamo ko hari abariko baradukurikirana babajene arashaka guhitamwo kugira ngo mu nyuma ntihazobe ingorane mbega yohitamwo gute icambere na mbere kirazira guhitamwo umukenyezi wawe utarakizwa kandi ndamwe ko ndavuga imisi bafatana negwe muntu uri kuranyumviriza utaramenya Kristo ngo kizwe uragowe ariko ndaguhaye amakuru meza nuko haracari igihe rondera umukozi w'Imana kwegera mugira uti nkeneye gukizwa icya kabiri guhitamwo ugahitamo umugore atazi Imana kuko itanguriro ry'ubwenge niko ijya muri Imana bivuga no kumenya Imana
kuba ku rugo utazi nyenego ni nko kwinjira muri societe utazi umupatro wawe wavyumvise yego iyumvire wabaye engagé dans une entreprise uranose akazi baraguhaye ntuzeye ibyo uzokora patron ntumuzi uzomuca ko umuhonyore utazi ko ari show buje bashaka kwirukana yego amekini naco uyo patron wawe ni waguha ama instruction y'ibyo ukora ni wakubwira ati umviriza burya rero ordinateur winjiremo hamanda ko ngene ukora nga akazi gakugwa gukira ataguhaye ama instruction ngene bikora ivyo bintu jemo uzomenya ukora ibiki rero ubu dufise aba jeune ingo ziriko ziraremwa ziriko zirazubu ntibazi lo patron rero urambaza uti ko hari umuntu yabimbajije ko bakera bubaka yego batazi Imana byagenze gute barubatse mugabo bubatse bababaye n'uyu munsi wabaza neza bakubwira ngo niko zubakwa uko ugenda kuri niko zubakwa ruvuga ngo wonyoye kuntuze kurushinge canke kwihwa riguma rikuzibura mu nyuma uzogwara infection uvuye muri infection uje muri cancer yego cancer ntibayivura ni mortelle niko nkunda kuvuga rero ndagomba ngo niko zubakwa ntibikibaho nico gituma bahukana kubera hariho droit de l'homme yego hariho droit de l'homme ati ndahukana ndafise umushahara nzopanga inzu kandi nzobaho neza yego uwo mugabo nagende namveko rero ucubaho nagomba kugira abamaze kudivorce barabizi nta cyubahiro cy'umudivorce kihari nta honor nimwe kandi umudivorce ntarira abana ngo bikunde kuko abana bubaha les deux parents baremwe kugira bafisa kiretse iyo yapfuye barakubaha ko bavuga ati nta kundi papa yarapfuye canke mama yarapfuye ntago turakubaha mugabo nta muvyeyi ari capable kurera abana wenyene ari umudivorce ngo babe abana bafite indero baba abana bari déchiré babana bari révolté babana babi ngira no kuba abagangisteri baba abagangisteri na kwica abantu rero novuga ngo guhitamwo utaramenya Imana biragoye naho uba wayimenye rero ababa mu nzu y'Imana barabizi urashika mu nzu y'Imana ukeraguzutse none nkaha umugore wanje yobande kuko bose bafise amafoto y'abagore babifuza je nkene umugore fresher afise ibisusu binini yinyavyiza afise n'inzobe n'amaso manini nkuko kwiwawe afise bon nakazi quand même afise na diplôme nziza bon ava muri famille nziza ya bien bakadekriva muri ivyo vyose nta nakimwe gishobora gukora mariage umugore mwiza ava ku Mana uramusengera Imana ikakoriyana uwo mukwiranye kandi iguhaye kenshi ntiguha ubufise ayo masiri uri kuravuga iguha umuntu akesha anyuranye n'ivyo uri kuravuga ivyo uri kurasengera ubwira Imana ngo mbumeze kugira ngo abwira Imana ati Imana ubona dukwiranye jewe ubona yotuma mererwa neza ubona yotuma ndagukorera ubona no yotuma ndazi mbumupapa mwiza ubona ntazoba irite ngo namwe ndashwana ntongana umugore size yanje urano ugiye kugura ikirato tukambara iyi nimero 30 wahora wambara nimero 40 wambara ibara donc uvuga ngo size yawe uvuga ngo umwe kabisa ni wewe muri uzuzanya naho numuronse mubwiza kubandanya musengera ugo rugo kuko urumva ko rutinzwe n'umwasi satani mu ijambo rimwe sans Jésus ya rien yes atarimwo Imana itarimwo mwemu yera atarimwo mariage ni compliqué kuko ni ikintu caremwe n'Imana kandi kwiza gutunganywa n'Imana gusa merci hama muri ibi bihe utubwiye yuko Kristo ari we yubaka urugo si muri bihe gusa na kera burya nuko tutari bwamumenye ntibari bwamumenye abavyeyi bacu nje tuba bakubitana ingumu bagakubitana bakamarana bakavangana urashaka kubona umupapa afise nk'abana igihumbi ngira ngo mu gisagara yagiye aramuvanga partout ugasanga afise abana musa mu makartier yose kubera ntibari bazi Imana kandi nukubitahura kuko urumva iyo udatwagwa iyo mpemu w'Imana atari muri wewe hari mpemu ya shetani kandi uwo nawe ntarimo mu control azana ibyago gusa nako mvuga uko kuko turi mu bihe tuguma twumva ama divorce kandi hari abandi usanga baragize mariage tubabona ukabona ni ibyitegerezo banakijijwe none nivyo navyo bigenda gute kugira ngo biva kuri le fait que bakizwa ntibamenye guteramira ingo zabo baja muri olala
urugo bararuteramira urugo ni nka evangelisation ugiye muri evangelisation dafise bari kwara gusengera bakubwira backup tiye foot satana gucamo kabiri nta guca umutwe gusa n'ibirenge n'amano n'inzara arabigegena donc le mariage ni kintu c'Imana kiri sacré kandi kiri détesté par le diable akoresha abadayimoni bo mu kuzimu no mu kirere urabibona kugira asha gusamurira mariage rero urugo rw'abakozi b'Imana bajya bafata mikoro bakavugira Imana bajya no bari cible kurusha n'abandi bose yofuma yica ubw'umupastori hakoye kwica ingo z'abandi bantu basanzwe 50 akavuga ati rujya ngira nshire ko energy zose kuko ryo rusambutse izina ry'Imana yabikisambuka nico bituma ingo z'abakozi b'Imana ziri cible abakozi b'Imana bagiza kubimenya mugaterama tugateramira ingo zacu kugira ngo satani ntaronka haca akeneye kutumaramanza mu bana bacu mu miryango yacu mu bagabo bacu mu bagore bacu agomba bishoboka byose kugira ngo afute izina ry'Imana mwisi nico gituma rero tagitangaje mu nyakozi y'Imana ko arahukana ahubwo ni lesson bakwa ni nk'ishuri isomo twiza kwiga kugira tumenye ico twe turagwana naco kandi si byiza ko mwera muri batamba ngo nanuze ngo yahukanye fete ahora n'abakizwa bariko arabivuga bugugu burya ahubwo pfuka muvuga uti Imana tabara kuko nimba ujya tewe nawe uzoshikirwa donc sumwenya kunezerwa no gutamba ngo ntuze ya divorceje no gukritika no kubivuga ahantu hose ahubwo n'umwanya wo kuririra Imana kuko ishengero ritewe twatewe twese murakoze cyane nk'umukozi w'Imana kandi ukabura umama mu rugo ukabura umama ufite umugabo bega ubikora gute biraborohera ico kibazo kiratomoye kabisa bisaba ya sagesse y'Imana bisaba ubwenge bw'Imana bisaba kubana n'Imana rimwe nakubwira wigije kure Yesu ntuzopfa bishoboye ikintu ca mbere Imana yangiriye ko neza yampaye sagesse ngikizwa buno nyene Imana cimbwira ivyo nzokora yambwiye wowe ndaguhamagara binini rero nta na kimwe uzoshobora gukora umugabo adakijijwe ndakunda kubivuga ngaha ku marezo sosio nafashe ingingo yo gusengera umugabo wanje mpagarika vyose jewe nta kindi kintu nasengera taragakiza ku mugabo wanje kuko nabona neza ko ntashobora gukora iki kuko ntiyabisupport d'abord kumvugira yo mvuze ivy'Imana yumva yonyica kuko numva ntiyabitahura kandi ndamwumva gukizwa yari yemeye ko nkizwa ko yarabona ko afise amahoro menshi kurusha yari afise yarabona ko vraiment aruhutse no yararuhutse kuko urumva induru z'umugore yamwe karavuga ngo watashe utevye yarabona ko aruhutse bagavuga ati ego ivyo urimo navyemeye mugaha kumure kuravuga ivyo bintu jewe sindabishaka ntiyashaka kwitahura dakijijwe Imana rero icembwira ati musengere gushika kizwe ncane ive inyuma imyaka 5 usengera isengesho rimwe gusa nta nikiri cyese ashaka gusenga Mana mpa mahera Mana mpa imodoka Mana mpibi oya agakiza ku mugabo wanje imyaka 5 iheze cyamu agakiza mu buryo bugoye me yarakijijwe ikimujana mu ihinguriro ry'imyaka 5 akijijwe yakijijwe zineza ico ndico nawe icarico ko imuhamagaye kunshigikira muri murimo nubwo wona atari ngaha burya ari karasengera nubwo wona atari ngaha burya turi kumwe ngaha gushigikira umurimo Imana yashize muri jewe yagiye avuye ya Imana yimubwiye gushigikira mu buryo bwose bushoboka mu kunsengera mu kumpa uburyo bukenewe mu kumpuvra mu kumproteja novuga gute gukora igishoboka cyose kugira ngo icimana nshizemwo kibe rero ari ngaho kugira ngo ntahure ntashaka kushavura ngo ndakoreye Imana umwanya munini ya nduze ni wampitike cyo kuduga ikintu cyose ndiko ndakora ni wabari mu urutoki gwe rwarimo ngaha kintu cyose abarimwo n'ubuntu rero c'est une grâce kuko iyo ntamusengera
kuko igihe nariko ndamusengera yarambwiye liste yambwiye andika liste y'ivyo ugomba ku mugabo wawe azuza amezi uko ushaka umugabo azuza amezi ndandika liste y'ibintu vyinshi mana amfitinishe ankunde ambabare amprotege ankuvre atahura ibi bintu ndiko ndakora icuma magare ndumva ko je ndumusazi muri wewe nta support umugore avuga cane nta support umugore avuga akomeze bref ukomeze kukose ntiyabisupport ukumbona ameze jewe niyavyumva kandi ntiyabisupport yakunda umugore atekereje calme douce tout ça donc je suis tout à fait le contraire à ma réveil yose umva vyasaba Imana kumanuka kumukorera kugira ngo ashobore kunyaccepta tel que je suis Imana ikimuha kunkunda ukundi bien sûr arankosora rimwe na rimwe na derafye mugabo il est là pour moi aramprotéger nukuri ndashimira Imana ico kintu kuko nivyoroshe gukora ivyo ndiko nakora kuko hari igihe bagutwa kuri rezo sociaux bikamushikira ibitutsi vyinshi amajambo mabi urumva utari umuntu wamaze gutegurwa n'Imana birwe kwa accepta ko umugore wawe akuzana kwibitutsi hejuru y'ivyo hari abana bo barabona cyane gose ama rezo sociaux bakabwira ati mama tu exagères ntusubire gutanga interview ntusubire kabwira Imana namba nohora nuko ugomba kumpora kuko ntiwaremye kugira mpore mbwiza kuvuga ukuri kugira abantu batabagwa abana nabo wampaye ntibanka Imana kubera jewe ntibanka Imana kubera ivyo abantu ko birambako protege urugo rwanje donc bisaba kubana n'Imana kugira iguhe sagesse kugira umenye ngene ushaka kujonga n'ivyo bintu vyose hama n'ingene usenga mu jambo rimwe vyose bihagaze ku kintu kimwe ni gusenga ukutigeze gusenga kandi ibihe byose umwanya wose nuguteramira gwa rugo nababwira nico cyo nyene kigutunga muri ibi bintu umukozi w'Imana ubwiza kwa masengesho kugira Imana guhe sagesse umenye ivyo ukora n'ivyo akora umenye uja ni utaja umenye n'ubigenza n'ingene utabigenze kugira ngo igushoboze gushika kuco yakuremeye kuko ngaha kwisi turi ngenzi tuhamara kanya gato cyane birababaje ko zoshika imbere y'Imana ati ari nari naraguhaye uburyo bwose uko nkorera nari narakugira ibi nibi tunayefe nta nakimwe wakoze ndashaka ko umunota wanje wose wo kubaho mba ndiko ndamuhesha icubara akavuga ati nararemye umukobwa kabisa ikaba fier y'ukubona ndiho ntiyicuze ko Imana muri biri bituga ko yicujije cash ku bantu yaremye kubera ko bayibabaje merci hama aho nyene hariho abandi abamama b'abakozi b'Imana ugasanga barinjira cyane mu gukorera Imana mu ugasanga hari ibindi bintu usanga bigoranye mu rugo ugasanga ikaba inkomoko y'induru mu rugo umva abariko baradukukirana hari aba jeune hari aba mama hari abantu benshi ndashaka utanga impanuro ku ba mama b'abakozi b'Imana sinaba mama gusa n'aba papa kuko iyo uri kukorera Imana c'est passionnant passionnant kuvuga ngo uruzura umuriro kumva ko wo kwihebera byose afite biroroshe gose kudehapa ugasanga wagiye gose mu vy'Imana ko biraryoshe kuko wumva intahe ivy'Imana gukoresheje abantu batabawe biraryoshe ushitse muhira rero n'ubundi buzima ni abana bako bararira n'amadovare ninyenyenye nibi umugabo akeneye kumwitaho nawe urarushe amaguru karahuhu twavuze amasaha 2 uhagaze kumwiyo kwipa kumwiga ikenewe cyose utegereza gusaba inkomezi Imana n'ubwenge bw'Imana gusatisfeza abantu bose kuko wasatisfeza Imana c'est vrai mais Imana ni source ya byose Imana nitanga inkomezi Imana nitanga inguvu ibwira uti Imana ndagusavye umpe inkomezi zo gushobora gusatisfeza kurera abana banje neza kwa umwanya ukwiriye kuko abakozi b'Imana benshi baragira ingorane zo gutanga umwanya muhira umugabo wabwiza kuronka umwanya ukwiye mukayaga twose ibyo wiriwemwo ingene vyagenze bakabwira ibyo yiriwemwo abana bawe bakaronka umwanya kukwidagadura ko umwanya wose bagomba umwana wose ko afise ko kuraba neza mu masoko ari normal atavyamubaye ko vyamubabaje canke donc dimwe ukaba umuntu bashaka kugwa ko nka mama donc une maman une mère n'umugabo ko nyene guza kugumana autorité y'urugo apana kugira autorité mu ishengero mugabo muhira vyarayangaye tu es pasteur d'abord à la maison nimbura umugore mu pasteur kuranyumviriza ishengero rya mbere ni munzu iwawe
amen umupapa urugo rwawe nirwo eglise ya mbere ubwiza ko umupapa mwiza azotuma abana bavuga ati izina kene kuba nka papa uraza kana habwe nkene kuba nka papa ni ukuvuga ngo turi ivyitegererezo by'abana bacu turi ivyitegererezo by'abagabo bacu turi ivyitegererezo by'abantu bose rero urugo rwawe rumaze kuba rwaraparanganye abantu bakaziwe bakabona haraparanganye nta n'isuku rihari inzu yawe n'umwanda abana bawe n'ibibandi kubera iki nta mwanya ubaha umugabo wawe ari deséquilibre ko ari no deséquilibre urabona ko ari deséquilibre ubwiza rero kugerageza kubijongera vyose ivyo biva he mu busabane bwawe n'Imana yawe umwanya umarana n'Imana yawe niho ikubwirira twose cyane ikabwira ati mwana wanje burya rero urya mugabo wawe hari agakobwa kamanzi bisakamurondera sambura ico kintu umuhungu wawe arafise utugesa atari twiza donc niho ikubwira ukubana nawe niko kubwira Imana izi imitima y'abantu bose kandi iritayeho umukozi wayo kwamererwa neza kuko turi ivyitegerezo turi amatara y'isi turi umuco w'isi turi umunyu w'isi tubishe Imana irabiha tu représente Yesu ngaha mwisi nous sommes des ambassadeurs de Christ turabana bote aba duserukira Imana mwisi rero uri kurayiserukira usa nabi ubishe umwana wawe abishe abana umugabo wabishe bituma izina ry'Imana yawe risuzugurwa ivyo rero ni business y'Imana yawe na wewe mubwiza kuja imbere yiwe ukamubwira ukabipanga fresh kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ndazi yuko nanje ndiko ndafashwa n'abariko baradukurikirana ndibaza bazofashwa muri vyinshi. Hama ugwaruka nago riko radukurikirana kuko nigo ruriteguye ibintu vyinshi biri imbere. Hari ibintu vyinshi biteguriye imbere. Rero mu kubategura niziye manuro woba. Aba jeune, je nta kindi kintu ufise mvuga atari Yesu. Mwaba nemukizwe. C'est vrai twebwe abakizwa ntitubaha akarorero keza nuvuga gute ntituba presenta neza Imana ntidutuma mwifuza Imana cyane kuko ngira ngo mubone ngene dusa ariko ndabifurije gukizwa kuko icambere na mbere ngaha kuri iyi si dufise akanya gato cyane nta muntu afise deredo mu Burundi nta nuwo nibaza nkibona ubu afise imyaka 100 none abantu bariko baranyumviza niba kibakwije 80 bumva basigaje deredo vingana gute rero bavuye ngaha muri iyi si ko tugenda dushinguka tugenda gutanga raporo kwa papa abantu bose barabizi ko umuntu wese ava ngaha mwisi agenda gutanga raporo imbere y'Imana avoka ni Yesu juge ni Yesu nukuvuga ngo Imana yarungitse Yesu imuha ubasha bwose nta muntu numwe atamufise muri we azoshika imbere yiwe ngo aramwemerere nuko aramwegera vuga ati hariya abanyase bose bari hariya mwa Rusuferi hariya nukuvuga ngo ni vyiza ko umuntu wese ari ngaha mwisi yikunda nk'umujene canke umumama ariko aranyumva canke umupapa tunganya ubuzima bwawe neza kandi ukizwe neza uri kubesha Imana Imana ntibayibesha ukizwe 100% wihane uhebe ivyaha hamwe ikundi Imana n'umutima wawe wose hamwe ikorere ubuzima bwawe bwose kaje kubaho ngaha mwisi nayo izokugirira neza ko Imana ntigideni Imana ni fidèle Imana n'urukundo cyane abantu benshi baragenda kurondera inkundo jewe umugabo wanje arankunda cyane ndabizi mugabo nta nkunda kurusha Imana yanje ndazi ko Imana yanje yankunze gushika itanga umwana wayo nta muntu no umwana wanje ngo mwigure wape kabisa yankunze kampereza umwana wayo w'ikinege umwe rudende nta muntu yomenda je ngo ashaka nkunda kunganyawe nico gituma rero kwera ko yadukunze ugo rukundo natwe tuyihebere vyose tuyihe imitima yacu tuyihe ubwenge bwacu tuyihe ibyacu vyose nayo izotugirira neza nakino kwifuriza abajene n'abantu ego murakoze cyane ngo ni Yesu agakiza ego ndazi yuko benshi bazokwakira umwami Yesu batarakizwa bazokizwa biciye muri kino kiganiro ama turadutanga akajambo kanyu mu guheraheza ikiganiro nimba mufise akajambo muvuga nk'umukozi w'Imana tubaha kano kajya ego shaka gusaba umuntu wese karanyumviriza yifuza kwakira umwami Yesu akakanya nakawe ushobora kuba umaze kumva ivya Yesu vyinshi warabaye déçu abantu benshi baragukomerekeje cyangwa n'ibyo byaragukomerekeje mwana ngo nakubwire ngo Yesu ntahemuka Yesu n'umwizigirwa namubonye mu bwizigwa bwinshi cyane kandi mfise ivyizigiro ko umunsi nzova muri iyi si
nzogenda direct kwa papa nta n'inzira yindi nciyemo kandi nizeye ko umunsi aza gutora ishengero nzoba ndimo. Ndagusabye rero unyemerere yaje gutanga umwana wawe. Ijambo ry'Imana ratubwira neza muri Yohana 3:16 ngo abamwakiriye bose ngo kubw'urukundo Imana yakunze bari mu isi ngo bwatumye itanga umwana wayo w'ikinege umwe. Nivyo nako ndababwira ngo abamwizera bose baronka ubugingo budashira. Ndakwinginze ngo wemere guha ubuzima bwawe Kristo, ndagufasha mu isengesho, ndakurongore usure amajambo gusa nka uyu mugabo n'umugore batanga bahana indagano bagahana isezerano imbere ya patiri, imbere ya eta civil. Wemere mu buzima bwawe kugira ngo sinze nicuze ko ntakubwije ukuri. Navuze amajambo menshi mugabo ivyo nabwiye nti Yesu niwe wenyine abikora. Reka ndaguha akajyo kumwakira uvuge ngo mwami Yesu, numisa amajambo yawe umukozi w'Imana yareka aravuga, nande sishaka gusigara, ndashaka kunyandika mu gitabo cy'ubugingo. Ndazi ko ndi umunyabyaha cyane, narakubabaje, naraguhemukiye. Ndagusavye imbabazi nguze mu mutima wanje, kuva uyu munsi uganze nk'umwami n'umukiza wanje. Ndemeye ko wamfiriye kandi ndemeye ko wazutse ku bwanje ukampa ubugingo budashira. Nyemerera unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kuva uyu munsi sinsubire kubivamwo. Ngendane nawe, nkundane nawe, nywane nawe, ndakwiyeguriye n'umutima wanje wose. Urakoze kunyanditse mu gitabo cy'ubugingo kandi unyemereye kutazomaramara umunsi uza kudutora mu gihe kizogera. Ndagushimiye kandi abisenze ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo ko nshinze ubwana wawe. Amen. Amen. Unyemere ndabasengera aba bantu. Data mu izina rya Yesu Kristo nkweretse umuntu wese aheje kwakira izina ryawe, aheje kukwemera kwa mu buzima bwiwe. Ndagushimiye kubemereye ko imitima imenaguritse. Ndabakweretse mu izina rya Yesu Kristo ngo bashoboze kubandanya ubuzima uru rugendo rwa Kristo, babandanye bashishikare kandi ubahe kukwiyegurira 100%. Ndabasabiye kugira inyota nyinshi. Mwe muye rugendagene mu mitima yabo, ubemeze agakiza icarico, ubemeze kugororoka icarico, ubemeze gukunda Imana. Ndabasabiye gukunda ijambo ryawe, gukunda Bibiliya. Ndabasabiye abavyeyi babakira batangure kubigisha ijambo ryawe, bagenda ishengero baza gusanga aho riri hose rizima, bahure naryo hanyuma bagukorere, bakubahe, bakubahisha ubuzima bwabo. Ndabisenze ndavyizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Turabashimiye cyane. Bani bahezagire cyane. Yego turabashimiye mu kanya mwaduhaye ko ndazi neza yuko benshi bazokwakira umwami Yesu. Amen. Turabashimiye. Turizera yuko ubundi munsi tuzobarondera uzotwitaba. Imana bahezagire nzobitaba cyane gose cyane ko muko mukorera ubwami bw'Imana yanje. Kaze. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Amareka dushimire abadukurikirana abakozi ba Burundi Gospel TV. Imana ibandanye bazigama ibana namwe. Shalom shalom na utaha.